Yesu ashimwe cyane. Dusangira aya majambo dusanga mu gitabo cya mbere cyo ku ngoma igice cya 13 umurongo w'9 n'uw'10. Maze bashitse ku mbuga ya Kidoni, uzatuma ukuboko ngo asame iyo sandugu kuko inka zari zitirimutse. Maze Uhoraho ashavurira uza cyane, aca mutsinda aho nyene kuko yagoroye ukuboko ngo afate iyo sandugu, nukagwa ngaho imbere y'Imana. Dusangirira ijambo rivuga ngo iby'Imana bikwiye kwitonderwa. Usomye aya majambo ni mu gihe Dawidi yaravuye gutora isandugu y'Uhoraho kugira yidugane ku mugwi Yerusalemu. Bageze mu nzira, inka ziratirimuka, uza catuma ukuboko kugira asame isandugu y'isezerano kuko yagira ikoroke. Imana ngo ikiramushavurira cyane, ikiramwica. Dawidi abonye apfuye, nawe ngo arashavura cyane, ariko kandi ategwa n'ubwoba. Hanyuma Dawidi acaratinya kuyitwara ku mugwi Yerusalemu, ayikatishiriza ku mugabo yitwa Obededomu, igumaho. Haheze ngo amezi 3 yari afise umugisha mwinshi cyane mu byo yari atunze byose. Dawidi aravyumva, aca yongera kwigira imigabo yo kuza gutora isanduku y'isezerano kugira yidugane ku mugwi Yerusalemu. Nababwiye yuko Dawidi yashavuye ariko yongera agira ubwoba. Mbega yagize ubwoba kubera iki? Kubera Dawidi abonye uzapfuye yari yitahuye, aravuga ngo nakoze amakosa, kuko iyi sanduku y'isezerano ntiyategerezwa guterurwa n'utari umulewi. Dawidi aravyibuka, nico cyamuteye ubwoba. Nico gituma ubugira kabiri agiye kuyitora yari ikosoye, acagisha inama abalewi n'abaherezi imbere yo kuja gutora iyo sanduku y'isezerano. Ariko usomye muri kino gice ca 13 umurongo wa mbere, uza gusanga imbere yo kuja gutora iyo sanduku y'isezerano bwa mbere yagishije inama intwaza ngabo. Abalewi ntiyigeze abagisha inama. Ubwa kabiri rero cari ikosora, isanduku ikigaruka iteruye abalewi nkuko Imana yari yarabibageze yuko isanduku y'isezerano itegereza guterurwa n'abalewi gusa. Baca rero bagaruka aribo bayiteruye. Inshuti yanje, nagomba ndaguhe iyi mpanuro nanje nakuye muri aya majambo yuko ivy'Imana ari byo kwitondera cyane. Nibyo kwitondera, ntabyo kuvuga ngo ugize ibishika mu bintu vy'Imana. Uza yagize igishika ati isanduku y'isezerano ntihava ikorokera hasi. Cyari ikintu ciza cyane akoze, ariko Imana iramushavurira, ikiramwica ubwo nyene. Ivy'Imana si byo gufyinatisha. Iby'Imana iba yatugeze gukora tubikore nkuko yabitugeze. Yari yarababwiye yuko isanduku y'isezerano izoterwa n'abalewi gusa, niko bategerezwa kubigenza. Rero yamwishe azize ko yaragiye kuyikorako kandi atategerezwa kuyikorako atari umulewi. Rero Imana idutabari, dufashe iby'Imana tuvyitondere, tubikore uko iba yabitugeze. Ahandi ho no gupfa turashobora gupfa. Imana idufashe cyane.